twareretse inzira abantu mugabo nk'ubu usanga hari n'umuntu usanga ari wo warungise nawe yamaze kwigira umu agent uba wumva umuha icyizere kingana gute uburyo uwo vango ngo ninashika ngaha azomfasha aho atanahazi na ashitseyo abo barundi usanga bazimije ni telefone. Hari n'abakunze kuvuga ngo hari abarundi ngo bashika hariya ngo gashaba aba esclave vy'ukuri hari abarundi baba esclave muri Dubai nko kubaka passport par exemple abaposti benshi barabikora amakampani aratandukanye bivana ni company wagiye iyitameze neza umuntu amakuru ati buriya inyuma y'iki gihe bashobora kuzomuvinga nkavanga nkaja ariko ubikore mu mategeko mu kuvuga ko ako kazi ugaheba wamaze kuronka yindi plan B y'akandi kazi ugiyemo kuko niyo harenga izo 21 jours wamaze gucanceling uhuye na immigration police babiheze uca mu gasho hama bakakuzana uko wari umeze nimba wari wambaye ikamba mbiri n'ikabutura ni kuba zogutegera kuri aeroport umuntu muri iki gihe tugiye kuja muri high season ariko wumve yuko umuntu ubu afise nka 6 miliyoni canke munsi gato ashobora kuja Dubai harimwo n'itike y'indege kamwe murumva ko abari off imisi yose iyo dukoze ibiganiro mwe nibi baguma bavuga bati nacacana bigema ati muratubariza boss wa Holy Travel yuko natwe twoshikirwa Dubai vy'ukuri abigeme mu buzi bwose nabo barahawe ikaze. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndababwira ko kuri mikro ni jewe nyene Juste Gael inyuma camera mwita umusaza ndababwira ko uno munsi ndakwiye hariya ndabazana ngaha kubera kera abarundi twamye tuje imanamba ariko vyongeye turiko turabona imanamba hari mu bihugu twegeranye hanze y'igihugu na cyane mu bihugu vya Aziya tuvuze Dubai abantu benshi bariko baraharonkera ubuzima ariko nabo bamwe bariko baraharonkera ubuzima hari abandi bahendwa n'abantu bakibwa uno munsi twazanye muri ryashira mugizeyo ryama imisi yose riko rafasha abantu kugira ngo bagende imanamba bashobore kugaruka bateza imbere igihugu mu kuri amakore eka no gushobora kwisununura haba mu miryango basize ngaha eka no ku mifuko yabo ko kuri ahandi ndi kumwe na nyene imbono ndi kumwe n'umuyobozi wa Holy Travel and Job Connect Agents kwa kuri ahandi rero gutumira uno munsi ariko ndakwibutsa ko hari ama offer muraza kuvyumva kwa kuri ahandi ndakuramutsa nyakubahwa umuyobozi mukuru wa Holy Travel and Job Connect Agents. Nakuramukije cyane Juste Gael Ego taramukije nawe ko baradukurikirana aho bari hose abari mu Burundi canka abari imanamba bari Dubai ego ababwira ati courage murondere muronde ego mwumva ko riteka ridasanzwe kubona mwashoboye kwita ubutumire bwacu nanje ndabashimiye cyane umuntu abari muri byinshi ariko ifoko uraba ibiba bikenewe bikenewe ko duhura kugira ngo tubandanye dusigurira abarundi yaba batwitura yaba batwituye yaba n'abandi batatwituye canke bifuza kutwitura canke abashobora kuba bari muri bibazo binibi ndazi yuko message dutanga zigera kuri benshi kandi zikabafasha yaba muri situation baba barimo iyo ari yose umuntu akamenya uko agomba kwitwara mu bihe ibyo ari byo byose abarimo imbere ko dushika imanamba ariko vyongeye ngo barumva ngo muri Travel ngo habonetse ngo promotion shasha ngo habonetse offer shasha ibyo bintu vy'ama offer twe tutumva ivyo bifaransa mwa mushaka kuvuga iki bo ni nama company nyene tubandanya dusirinyiranira ama contrat par exemple nk'izi ni contrat umuntu aba yagiraniye na company rero haba hariho amahera baba basaba bakatwereka nayo bahembwa abakozi ugasanga ibintu byagabanutse nk'ubu urumva haba hari nk'ama promotion iyo turonse twe tubandanya turonderera abantu nkuko twabitanguye iyo turonse rero ahantu hari ibiciro byo hasi kandi ukabona agashahara kisununuye nivyo tuja twita promotion nivyo tuzatwica ko hari offer nshasha nimba ubu umuntu muri iki gihe tugiye kuja muri high season ariko wumve yuko umuntu ubu afise nka 6 miliyoni canke munsi gato ashobora kuja Dubai harimwo n'itike y'indege kamwe murumva ko abari off mu gihe hari ubundi yagiye nko kuri 10 miliyoni zirenga mu bihe byo muci donc ifo ko abantu bamenya ibyo bintu biba bihari muri ico gihe bagaprofita iyo kazi kugira ngo babandanye boroherwa nyene twebwe objectif yacu camvanye Dubai nkaza kugira igishira hamwe camvanye hanze si nkaza kuba ngaha no kugira ngo norohereza abarundi muri ya sanse nyene ya promotion du main d'œuvre y'u Burundi abarundi bashaka kuja kwisumamwo hanze bagende vyoroshe bagende muri voies borohera kuko
ibibazo abari byinshi hanze uwovuga yuko atabibazo bihari iyo babesha. Turi ngaho nyene muriko murabitubwira muyobozi imbere ko dushika mu bibazo n'ubuzima abarundi mwarungise hari ababayemwo eka n'abandi mutarungise ababayemwo ubu murafise amaofre mbega ayo maofre mubashira ku buzima bumeze gute? Nibaza yuko umuntu yobira nk'ubu urabona hariho ibyo bita general labor help baba bavyanditse nk'ubu nko muri niyo maofre abantu benshi turonka abantu benshi kubera yuko uburyo abari buke abusaba uburyo buke kandi uwari we wese n'ubutazi ubwo rurimi arashobora kujamwo ugasanga hariho ama ofre yo muri ivyo bintu vya general labor help usanga agera kuri 14 amakategori y'abantu. Ufate par exemple nk'abantu iyo umuntu yumvise agwe ntavuye ngo mwampaye ngo ikiyede ngo kubera ngo atacumvise ngo ni ikiyede mu Congereza mwa byose abari nk'ibiyede canke abari muri construction dim usanga nko muri umuntu ariko arubaka nk'iyi building yubatse harimo ibintu byinshi bitandukanye harimo nk'uwakoze ivy'amaluminium siwe yateye itafari uwateye ayo madirisha yo mu vyuma siwe yashiteye aya makaro nico gituma usanga rero haba hari umuva nko usanga abantu bagiye nko mwikwishanti ari uwuza avuga ati je nshaka kuja gukora ikimaso ndu mu maso nsanzwe nubaka nka bawo ndi muri rirara uwo bafise amahera yiwe kandi asumba gato ayubundi y'umuyede ari ubundi akubwira ati jewe kwishuri nagaruke no mu wa gatandatu nta Congereza nzi mugabo kubera ko tuba dufise ahantu tuza abasuperviseur baba ari nk'abarundi harimo abarundi benshi kandi ivyo kumubwira ati mpereza iki wari wese yobikora akaba yashoboye kuronka ako kantu kagatike kamushikanayo cyo gituma baje iwacu turabasobanurira ama offer hariyo vya cleaning usanga ari general cleaning kandi ugasanga naho nyene birihwa amahera make ugasanga akazi ngaha umuntu avuga ati sinogakora iki mugagiye gukora hariya akamuzanira amahera akaba yagiye rero hariho vya security hariho moto abantu batwara amamoto ubu tubafite ama offer uburyo amezi abiri bahora bamara bari muri training ubu barashikayo bakaca barakoresha udukinga tudasaba permina vya bindi ariko barakora training bakabandanya banakora uburyo urumva atazomara cagiye kininiya ataratangura gukora ku gafaranga bisigura ko ari ibintu byiza urumva izo zose ni promotion abantu baba bakeneye kumenya ni nk'ivyo hanini en general ariko umuntu akeneye byinshi acaza muri biro bakamusobanurira etape par etape ibintu ko biri cyose akagenda yanyuze. Twarabonye mu minsi zigano twakoranye n'umwe mu marungise ashima ko mwamuhinduriye ubuzima tuvuge ko no muri aya maofe mashasha aho murungi kariya ubuzima uteza guhinduka. Bien sûr urumva ibi bintu niyo objectif principal kuko nk'ubu twe dufite ama message menshi amaromesima baza ngaha badushimira ko usanga nk'umwana umwe aba yaragiye muri famille urabona yuko ugasanga we ubu ni wasigaye arihira minervare batoye biwe ni wasigaye supportinga mu muryango umva aba ari ikintu ciza gusumba kuko hariyo nk'abantu usanga umumama par exemple ari ngaha ari mu gupasiona visa nk'abana nka 5 barahejeje kaminuza baricaye rero kubona aronse nk'umwe avamwo akagenda akaca atangura kumufasha umva ko abari ibintu byo gushima cyane nico gituma usanga tuguma turonka abo bantu badushimira mwarakoze bahinduriye ubuzima hariho benshi batabivugira kuri televiziyo ariko twebwe turonka ama message nico cyonyene gituma nguma nkora ibi bintu ama encouragement y'abantu baba barafashije akubwira ati mukuri kw'Imana muri abantu beza ikintu mwankoreye ubu ndashima urumva hariho umuntu aba wera iciyumviro cawe aba yara ashima Imana kubwawe urumva ni muri yo sansa je imisi yose namamba shaka yuko niburi habeho abantu bashima Imana kubera nabigizemwe uruhara ndisiri yuko hatababura n'abantu baba bamvuga nabi mugabo abantu ntabwo nigira mpagaciro kuko ntibaba banzi ntibaba barakorana nanje urumva mugabo wo tuzinanye wo tumaze gukorana ndise abashima arashima ubwo bufasha n'uburyo bufasha wabumuhaye byose kuko urumva kuja mu mahanga buriya nirindi somo ubugiye kwiga harabashikayo agahabuka mu gihe utamubaye hafi akavuga ati ubunyene noca nigarukira mugabo iyo ubaye hafi nawe ukamubwira ati no suko bimeze amahanga arahabura ndabizi mugabo nico cakuvanye
no kuvumiriye mugabe nyuma y'amezi y'imisi nk'itanu amaze kuhaba aravuga ati kabundi ni sawa nyuma y'ukwezi amezi abiri asigara ari wakubwira ati warakoze ndarungitse petit frère hariho umukuze no kuvuga ngo abakiriya dufise abo dufasha benshi bava ku bantu bari hari turafasha n'abandi usanga bari bahuye n'ibibazo ku bandi ugasanga ubu ndavise ni liste y'abantu benshi baba bararungitse amahera hariya bakabura ayo maviza ntibabahe bakayajya canke akacamubura ku telefone akimurungikira kubera yuko urumva ibi bintu twarabikoze twareretse inzira abantu mugabo nk'ubu usanga hari n'umuntu usanga ari wo warungitse nawe yamaze kwigira umu agent agakorana n'uwundi muntu nga imagine nk'ubu abantu vuga bagira ibibazo par exemple hari biravana n'uburyo uba wagiye sinovuga ngo Dubai ngo nta bibazo biruzuye ibibazo biruzuye abantu bagira ibibazo ni benshi mugabo biravana n'uburyo uba wagiye par exemple urungitse nk'umuntu yagiyeyo yaraciye dufate yaciye ngaha wewe uciye umubaza muravuganye urumva muvuganye akaca umurungikira amahera akaca kurondera iyo viza ntuzosubire no kumubona ntakubrifinge ngo akubwire ata ugenda ukunuku yaguhaye mu boss kubera bahuriye ngaha akavuga ati nkeneye kuko demande ni nini y'abakozi umva uwo muntu kumenya uko yitwara kumenya amategeko amugenga kumenya amasezerano yi hagati yabone n'umukoresha biba bigoye kugira ikibazo biba vyoroshe ubwo murabitubwira tugira ikibazo biba vyoroshe ibibazo dushikira tuvyumva aho bamwe bashima ati jewe vyarakunze ndashimira Holy Travel yo yashoboye agence yizewe ariko bigashika n'abandi ukumva ngo jewe ngo wantwaye ngo yarambeshe biba bimeze gute tuvuga ko abantu mukora aka kazi ko kurondera ubuzi i Dubai mwese mudafise intego imwe bo ubwa mbere na mbere intego zirashobora kuba atari imwe ikindi naco ntidufise n'ubumenyi bungana kuko ntushobora kumbwira none umuntu ataraja ni Tanzania kubera yuko afise umuntu yagiye Dubai ariyo nawe agaca ya agence akayishira nga wewe ntarurira indege nari ntaragenda ni bisi ngo arenge n'igihugu nga akaca kubwira ko azokubwira ubuzima bw'i Dubai akuronderera ahantu uzoba heza we ntaranaho nyurayo n'umunsi agaca agenda none uwo muntu uba wumva umuha icyizere kingana gute uburyo uwo vango ngo ninashika ngaha azomfasha azogufasha aho atanahazi nawe akurungitse deja ahantu atazi kubera yuko afise nk'umuntu ari hariya aca ko kugira ronke iyo visa akaca gukatira itike y'indege kubera ko yuguruye agence de voyage ngaha aragiye ico gihe biroroshe mugabo sico kimwe natwe urabona yuko ama company dukorana nayo turasinyiranira bakandika bagasinyana ama clause yose arimwe yabimishahara uburyo bazohemba ibintu byose ivyo rero turusha tubisobanurira izi contrat uko ziba zimeze bivanye na company turabisobanurira umuntu wowe ugenda muri ibi n'ibi hari iki niyo habaye mezantante ibibazo biba hanini nuko tumvikana hagati y'abakozi n'abakoresha mugabo nta bibazo bitagira inyishu iyo bibaye twe tuja hagati ivyo twemeranije n'ibi kuri uwo mukozi nawe wa mukozi we ivyo twagusezeraniye uwazoguha ni komsa kenshi habaho kutumvikana kubera indimi uvuye ngaha umuntu akurungitse wenyene nawe nyine icongereza avugana n'umurundi ari hari yazomudiringira nawe nyene n'ingorane ashitseyo abo barundi usanga bazimije ni telefone baba ndavuga ngo je ngo yari yantwaye na photos na ejo narakiriye n'ubu yandungiye ibintu umuntu yagarutse bagarukanye kubera iki uwamujanye yamutaye yaramutwaye amaje kumuronkera visa amushira kumukoresha ntiyasubira kumubona umukoresha harabaho kutumvikana aca mukubita mu kintu bita absconding nukuvuga ngo muri ico gihe absconding agiye kuri supermarket we nta vyatsi kubera nta mategeko immigration igufashe ni muhiri wanyu ubu yarashitse ntazopfa subira i Dubai uburyo bwose wadepanshije kuconye kubera iki uciye mu nzira acaza kurondera je uje kundondera mugabo byaramaze kuyanga ijo bituma umuntu aba yaberetse canga ibintu byose biri ku mugaragaro baza ibi n'ibi ikibazo ufise twe je nta rurimi ntavuga n'icarabunda akiza nta mu boss n'umwe ashobora kuvuga ngo hari ikibazo kiri hagati n'umukoresha sinentervene ngo bishoboke nibishoboka mfise team nini ya hari umunsi umwe mwagiye muzobibona uzobona yuko hari abantu bashobora ku intervena mu gihe habaye
yo kutumvikana hagati y'umukozi n'umukoresha. Rero nico gituma atabibazo bizoba. Umuntu ashobora kugarukanwa yarungitswe natwe kandi naze ntawuramenya, ariko ndamaze kuronka abantu babiri bagaruka. Kubera iki? Twakubwiye wipimisha imbere yuko uva ngaha, ntiwipimishije ushitse hariya basanze urwaye. Muri ico gihe co nkora gusa ndahomba, kubera ko mbaoblige yo kurihira itike uwo muntu, aca ndamurihira itike bakaca mu kansoringa akaca agaruka. Abo nibo bantu babiri bamaze kugaruka. Mugabe ivyo vyo kuvuga ngo kutumvikana ivyokunda, kubera ko umwe wese utegereza kumubwira. Rero hariho ama agence menshi aha, hariho aba aja benshi, ari nabo twarungitse ubona kuri Facebook ariko ara trending. Naho harakenewe abakozi muze tabereke gutya, aragutwaye mugabo niyo haba ikibazo azokuvuganira. Nawe n'umukozi hari, nawe n'umukozi arafitaniye amasezerano na societe agutwaye. Ni kugira gusa umuha amahera. Benshi babigize akazi, umuha ayo mahera. Hari abaca babesha ubu bariya bari hariya bagomba gucafuza twebwe, akavuga ngo uzomara ngo amezi ngo uhembwa ngo hahembwa ngo uriya agence yakurunze. Twebwe siko bimeze, siko bimeze. Nta muntu n'umwe duhembwa twebwe, tuvanye ko ngaha tugenda twakweretse ati amahera bigusaba naya wewe ibi ni iby'iwawe. Kandi ngaha kuri izi contrat tuba dufise haba hariko uburyo umushahara imeze n'igihe uzohembwa. Sinzi ko nokivuga mu Congereza aka clause. The salary date is on 15 of every month. However, first month salary will be on hold as a security deposit in the company payroll, and will be released by the end of each 2 years or at the time of vacation. Nukuvuga ngo iki? Aha avuga ati muri nagace kamwe kavuga nk'iyi company ivuga amategeko yabo. Itarike yo guhemba ni 15, benshi niho bahemba hariya. Ati ariko salere y'ukwezi kwa mbere izoba ifashwe nka security deposit. Nabahera baba bafise bavuga bati hamwe wogira ico wonona imbere ukavuga ati ndagiye, kuko birabaho. Aya ni azokavaringa ibibazo, hama azosubizwa, azobariririzida, uzoyahabwa mu gihe uhejeje contract canke igihe ugiye muri vacation utashe muri vacances. Baca bayaguha yayandi kandi bakakuriha n'itike ya rero tour, bakakuriha n'amahera y'ayo mezi abiri ugiye mwikoje. Ivyo rero umva, kubera ko Abarundi arashikayo akaca bamuha nk'ibintu nk'ibi akaca bisinya atabisomye. Ukwezi guheze nk'ubu dufate yagiye Rovencom, ashitse aho arokenza ati niho duhora duhembwa, kuba basanze y'abandi bahembwa ati je ntitwahembwe. Acashwana mu Kirundi kubera batumvikana, ugasanga ururimi. Ico gihe hatabayeho nkatwe ngo aba banje kubitubwira, akaba ari yarungitswe na wa muntu atazoza kumubriefinga mu byatu buri ibintu bimeze kunuko calm down ndiko ndabikora. Ni hahandi uca usanga haciye haba kutumvikana hagati y'umukozi n'umukoresha, hakaca habamo gukansoringa canke absconding, ugasanga umuntu ariko aragira ibibazo kubera yagiye harimo ibintu adatahura. Rero Abarundi benshi kenshi ntidusoma n'ibiba vyanditse, ugasanga biri no mu Congereza uwo muntu nta Congereza azi. Nico gituma biba bisaba ko twebwe umu intermediaire hagati ya company umukozi agiye gukorera n'umukozi tuba tuhari, kugira ngo ivyo atotahuye tubimusigurire mu Kirundi, abeho neza ati we jewe aha nzohembwa iki gihe. Baraguha amahera yo gufungura food money bakayakugurana nta kibazo, mugabo uzotangura guhembwa ku kwezi kugira kabiri. Kandi ivyo n'amaruru zaba hari, iyo babikubwiye aba ari sawa. Habaho kutatahura rero ko abantu baba bagiye, kandi uwo mu agent ari hariya canke ari ngaho adashaka yuko ivyo bimenya ntavyo azokubwira. Haba bibaza ngo ukwezi kwa mbere ngo bareka guhembwa kubera ngo yahawe muri company, ariko sivyo. Twebwe nta mahera turonka hariya, nta mahera yubaho, nta company nimwe biba bihari. Nta mahera turiha aharanditsemwo kuri visa, chaque visa haba handitse ko amahera turiha. Nimba ari 1500 bavuga ati ni 1500 uriha kuri visa y'umukozi umwe turiha ya nayo, tugashira ko na tike y'indege. Nk'ubu dusavye umuntu $1000, ugasanga visa yiwe igwa nko muri 450,
tugaharura nk'amatike uko aba ameze ugasanga ni nka 5 uteranije usanga ni mu manefs aho umwatsi igihumbi nta n'idolari ijana ya agence yo guhemba abo bakozi n'ibi biro byose biba ari bito. Rero ivyo ni ubwo niko tuba tubayeho, niko kazi, niko dukora ako kazi. Nta birenze twaka abantu kandi nta muntu duhembwa amahera y'iki, no kudatahura abantu bumve yuko turi ngaho kugira ngo tubafashe bagende mu buryo bwizewe. Umuntu agiye kuraba mwaya makontra ari ikintu cyangwa kigaruka kijanye na approbation period, bega kijya kintu ko abantu benshi baba bagisinyiye, umuntu yagisomye neza atahura iki? So probation period ni nka period d'essai. Period d'essai biba birimo nkaha muri ibi twavuganye. Muri contract zo bitareba contract biba birimo naho nyene yuko umuntu ategeza kumara mbere yuko yo cancelinga abamaze 6 mois iyo period. Kandi natwe bwo muri contract twa dufitanye nk'ubu haba handitse candidate guarantee, no kuvuga ngo tuba twabasezeranye yuko umuntu amezi 6 azoyamara, mu gihe atayamaze natwe turinjira mu kibazo kuko twa twabisinye. Ari nk'akace kamwe ngo mansome mu Congereza hama ndagasobanura mu Kirundi. Numva second party provide 180 days warranty for each pressed candidate. If a candidate leaves the position within this period, second party agrees to pay full visa cost of the first party. No kuvuga ngo tumuha garanti uwo mukoresha yuko umukandida wese twamuhaye azomara niburi amezi 6 saka 80 jours. No, amezi 6 atayamaze twe twemeye yuko cost yose, full visa cost, dépense yose yagize kuri visa yo mukozi n'ivya ID byose tuca tubiri. Umva ko abari kibazo gikomeye kuri twebwe. Hanyuma if the candidate ari akandi nk'ubu umukozi ashobora bakampa visa hama akahura n'ibibazo ntagende, biramaze gushika rimwe na rimwe. If the candidate not traveling to UAE for joining the duty after receiving the employment visa, second party will pay 800 to first party as visa replacement. Nk'ubu ndonse visa y'umuntu, uwo muntu akaca yanka kugenda, yashika nsubira kongera ko yandi mahera amajana 8 yiyongera nje nkaca ntanga n'uwundi muntu kandi amusubirira. No kuvuga ngo ni challenge z'iwacu tuba twiyemeza n'indonama n'amasezerano abahari, rumva ibyo byose biba bihari. Biba bisaba rero ko abantu batahura ibintu agiye, nico gituma umuntu kurungika agomba kuba ari umuntu atahura, azi objective, azi ibintu agiyemo. Ibi bintu ndiko ndavuga aha, ibi nta agence nimwe abo bose ubona bazigize abafise ibintu, nta numwe afise konti agiranira n'umukoresha, bose baba bafise abari i Dubai. Kandi ugiye kuraba n'ibiciro babaha ko ntibishobora guhura n'ibyiwa, nta numwe babereka imishahara neza ati niyi. Ibi byose twe tutegeza kuvyerekana. Izo ni challenge umuntu ugenda uhura n'abataba ukumva aridoze ngo naciye aha nasanze bari bambwiye bine, mugabo urabona yuko imishahara ibiri ku kazi kose haba parere n'amasaha azokora diesel. Abantu babiyumvira ngo amasaha ngo n'amasaha 8 oya, ayo ni en general ya code de travail international. Dubai nta muntu umwe akora munsi y'amasaha 10, ni 10 kuduga n'amakara 12. Ivyo ugomba kugenda ubizi ukavuga ati hanzogwiza gata 6 dirham fois 10 canke 5 dirham, harabo abari ha 5 fois 10 canke fois 12 nayakoze nkarura ya nayi imisi 26 nawe amahera nzoronka. Ubizi nta bintu birenze byo kuzokubwira ngo tukwizeza ibitangaza ngo ugiye kuzohemba ngo $5,000 $3,200 ntabibaho. Usanga abantu bahembwa mu 1,000 n'amajana angahe nko kuvuga 1,500 y'amadirham. Nivyo abantu batahura ico. Hama ico ca probation warumbwiye batahure yuko iyo ugiye niburi kugira uve mu kazi uje mu kandi ugomba kumara imezi 6. Ntavyo kwiyenzereza. Oya, genda uri tayari, genda uri determine, uri decide, uvuga ati ngiye muri ibi nateguwe neza, ndabona ko ngiye mu bintu ndisiri. Nta mugende wicare
ukore ugire stability imyaka 2 imara no ugaruke nawe urundi muntu Holy Travel hari kugira ngo ifashe abantu mu kuja kurondera iyi nzira twakreye twaberetse nivyo abandi bose barayigize business muga bose ndazi ko bimita twe kuzoraba n'abazokora ibiganiro n'uwogomba kuvuga ngo ndarungi abantu Dubai yovuga ati bariya ntimuje yo gutya nyene kubera ko bazi ari brand nini bavuga ati nitwaza hana rero baguhenze wewe uzogenda umaze gushikayo ukagira ivyo bibazo niho uvuga ati yo ndabimenya nkacanga uravyumva nuko ibintu biba bimeze nuko ico cari gikenewe ko umuntu agitanga ku muco kugira ngo abantu bumve ubudasa buri hagati ya twebwe n'uwo wundi umuntu wese ariko arakora bene ico bintu hama bumve n'amarisk arimwe mu kurungikwa n'umuntu utizeye umuntu atizeye umuntu atakwerekana transparence kandi je nta muntu yigara mbwira ngo Dubai ngo agiye kubaho neza no ugiye guhasoringa ugiye gustragoringa mugabo ihe umwanya w'iyo haso no ngahize nguvu wicaritsa genda uzikoreshe ukore nimba uzokora imyaka 2 3 4 ugaruke nawe urundi muntu ashobora guhakaza abandi bantu niba uri na batanu urumva ni mwiyo ntumbero mwiyo vision nyene kuko nimba son excellence avuze ngo vision 2040 2060 siwe azobishira mu nzu sinzi ko abantu dutahura umwe wese arafise gukora ku ruhande rwiwe muri domaine iyi kanaka jewe nimba nihaye kuvuga ati nzo promoting main d'œuvre y'u Burundi bagende hanze baronka akazi hama bagaruke bubake aba diaspora babe benshi hariho contribution aya mafamiye aba yarungitse abantu akaba ari parabaho akiteza imbere agakora utu project iyo ni contribution muri ico kintu mwasi bimo majambo ari ibikorwa nakoze kandi bifise resultat positive impact positive kuri community y'Abarundi kuko urumva Burundi gutera imbere si ikintu c'igiti kiri ngaho kizotera imbere n'abantu bazotera imbere hama na changement de mentalité umuntu akagenda nimba agiye no hanze ntiyumve ko agiye ata objectif afise ata gahunda urumva dutegura kubategura mu mutwe imbere yuko bagenda nk'ubu bientôt nshaka kugira centre de formation nimba ari umuntu yiyumvira kuja hanze ata amahera ataki mugabo akaza akabwirwa mu mahanga hameze gute uwo kuja mu mahanga utagira objectif ni nko kwinjira ishamba utazi ico muri buhurire ugenda nyene ushobora guhurirayo n'ibibazo byinshi nuko nibaza yuko bitahura urabitubwiye turi mu gihe muri kino gihe tubona Holy Travel murambona ubutumwa bamwe bashima bavuga bati mwarakoze abandi ati mwarankanuje abandi ati mwana wanje ariko arafasha umuryango iyo ubonye burya butumwa bayumva gute ko ni motivation bintera kwiyumvira gukora byinshi iyo ukoze ikintu ukabona resultat zivamwe ni positive bintera kwiyumvira n'ibindi bientôt bumvise ama négociation menshi ari encore ubu abantu bose baravuga ko ari kuja Dubai mugabo sindi satisfait urumva ariko urumva ko Dubai bahurumbira Abarundi UAE ariko barahurumbira Abarundi nuko abo bantu abameze neza iyi culture yiwacu nico gituma umuntu wese agenda mu byati gumano rya muco kaya karanga ushitse uzoshika mu bantu bo muri Nepal Bangladesh uhabuke kirimi ntimunahuze mugabo gumana identite yawe wibuke ikikujanye wiyadabute gusa ukuntu ushobora kuhaba witange mu gukora akazi kaba kakujanye nico badukundira gukunda akazi kubaha nta byo gushwana barakubwira yuko donc les bonnes manières izo ni caractère z'igihugu nukuvuga ngo umuntu avuze ati nkeneye abakozi ndishira abakozi bameze neza bi Dubai barondera Burundi niteka ku gihugu cy'iwacu urumva ivyo rero biba bitumotiva ejo tuzokumve n'ahandi twababwiye tuti cano ngaha naho nyene haragendwa ingo tubereke genda ufise contrat y'akazi apana byo kwirirwa uravuga ngo ndirondeza canke ngo ndaca mu kinywa bahana ivyo byose nivyo ndazi yuko muri recruitment annuelle y'umwaka uza nzoba mfise ama contrat menshi plus de 10 nzoba ndungi hamwe abantu kandi mu buryo bwizewe turabona muri kuragura ivyo Abarundi bokora ku bintu bijanye na construction twarabibonye ubu kukijanye na delivery
umuntu ararivra ibintu akaba mukurushe turabona navyo nyene kuri kuragura kandi tukabona ko birimo amafaranga menshi umuntu ashobora kuba aronkamo tubwire bigutwara ingufu zingana gute kugira ngo ube uriko uragerageza kurondera ubuzi bw'abarundi i Dubai mu masektori atandukanye bo bintwara umwanya bintwara concentration kuko kugira ngo shike aho nza gusinya iyi contrat haba twadiscussinze ibintu byo twadiscusse ibintu byinshi turanegotiate nkamubwira ati no haraba basaba amahera menshi ariho wosanga nk'amaviza zinje mugabe ivyo byose kababwira ati no abarundi barakenye gabanya nabo bakavuga bati no aha company ruruze ngahama muri ivyo by'imishahara ukaraba ivyo byose hama bikamfata no kuvisit ko ndafise team yindi iri hari visita aha hantu iyi company iyo ntagiye je canke umuntu w'umukozi wanje kenda tugana n'abakozi basanzwe bahakora bimeze gute murahembwa ku gihe aho baba hameze gute ibintu nk'ibyo ukaraba ati ni sawa aha iyo contrat ndashobora kuyemera nkasinyiranira nabo nkatangura kubaha abantu urumva ejo nkarondera ahandi gutyo kuko company imwe ntiyama irarokrita umunsi haba ariko harokwitaba ejo ukaba ufise uwundi ariko ararokwita mwaho kugira ngo yamuvuma ibandanye nico turara tutaryamye turondera ahandi hari igihe usanga hariho ama entreprise akorana afise ama sous-traitance n'abantu batuma mukorana bahariye mbega ko rimwe na rimwe urabishira ugasanga bamwe n'aba escrow uraheza ukamenya abo muri ko murakona ko atari aba escrow canke ari aba escrow gute kugira ngo ntavutakaze ikizere ku Barundi haba hari ama entreprise kwanza niko ameze menshi akora sous-traitance uko nk'umuntu afise abantu baba bafise nk'amashantier par exemple nko mu kubaka sibo usanga birokritira abakozi bo bafise company irokrita ifise naho abantu baba ikazotwara abakozi ku ishanti hama bakagaruka ngaho ba bandi bagahemba uwo muntu nyene societe ori we tuba twahaye abakozi muri ico gihe twebwe iyo umuntu hageze iyi contrat ategezwa kutwereka ama contrat afise nawe akoresha abantu hehe aho hantu kuko nk'ubu batamuhemvye nawe urumva vyoca vyafekta abo bakozi nibo batohemvye amukarabo iyi groupe y'ama company ko hari abafise nk'ama groupe y'ama company menshi abafise ati aha ndakoresha hana ukaraba capacité yabo mbeho bo badafise aho aba contrat barashobora guhemba abakozi ibintu nk'ivyo byose birasaba kuvyanariza numva ko bisaba ko tuba tuhari canke ufise abo ukoresha bariyo ukamubwira uti no je niyo ntagiye nkatumwa umuntu harimo abo ntuma namubwira ati ubazi ibi nibi amagara tukavugana n'ubwa nako ndakupa ama telefone y'aba partenaire bari hari mugabo arabona ko mba ndi busy urumva birasaba rero izo nguvu uko gutahura ubwo bwenge bwo kubona ati aha ni hazima kuvuga ngo ntitugwa ko hantu atari hazima turashobora kugwa ko hantu atari hazima mugabo ukavuga ati no nimba ashitse urabanza gupima babiri bikunze takora ubonye bitari ivyo cuheba hamukaca urondera uburyo abo bantu babiri ubakuramwo ukabashira ahandi hantu izo ni challenge z'akazi kamwe mu mashobora guhura nazo so kuvuga ngo biba vyera byose baduse ama challenge duhura nayo aduha na experience urumva aduha na experience ukavuga ataha ndabona yarampendeye aha ifoko nkorija ku yindi contrat ikurikira bikazaba bimeze neza biriko biza ku yindi point idasanzwe muriko murabitubwira turi mu gihe mu buherutse twakoze ikiganiro muratumenyesha ko ubu ibiciro kubifuza kuja Dubai vyagabanutse mbega promotion iracabandanya bimeze gute kubifuza kubitura irabandanya ibiciro birahari biri hasi kwa kundi nyene mugabo bientôt ndazi ko December abari high season amatsikaraduga ko gatoyi abantu bariko baja mu vacances abantu bariko baja mu vacances ari benshi tickets bazaduze rero abihuta batse nko abantu barondera ibyo bintu bya general labor help canke cleaning ho baba bagira baba ari benshi kubera amikoro y'abarundi umva umuntu ashobora kugenda muri ariko bariko baragenda barishe 6 millions 5 millions 400 kubera n'amadolari abari yamanutse urumva
bisigura yuko uwo profita ufise uwo mugambi ashobora guprofita aka kanya kugira ngo ejo ntibizomudugire ko yari arondera gupangira kuri ivyo biciro by'uwo munsi. Hama twebwe ntako tutagira imisi yose tuba turiko turonderera abantu ibintu vyiza biri hasi bizimbutse, ntibumve hari abaca bavuga ngo bariya bazimbura ngo kubera ngo bazohembwa amahera yabo, sivyo. Ivyo bavyumve, ni kubera ko twifuza yuko abashobora gushikirwa n'ubwo bufasha boba benshi, n'uwo muntu urumva adafise ayo menshi ashobora gushikirwa, nico gituma tuguma tubaronderera. Bikomeza ku yindi point idasanzwe uriko urabitubwira, ariko imisi yose iyo dukoze ibiganiro mwe nibi baguma bavuga bati nacacana bigema ati muratubariza boss wa Holy Travel yuko natwe twoshikirwa Dubai. Vyukuri abigeme mu buzi bwose nabo barahawe ikaze. Ego abigeme turafite offre kandi nayo nyene zimbutse ya cleaning, ariko condition kubera ko abakobwa abaja mu company ya societe ya cleaning, donc iyo gukora isuku baba basaba icongereza. Abigeme bashobora kugira introduction aka video, hello my name is this and this, I'm from Burundi, I want to go and work in Dubai. Bito nyene byo kwiintroduce ako ka video kaba gakenewe, nabo nyene turabakira, ariko ama condition uko atabari banini babara abantu donc akerebutsa babona ko ashobora gukora akaza kanakari. Urumva haba hari ku condition par rapport y'abahungu, ariko nabo nyene barabarunka n'ubu turafise amabwiriza ngaya y'abakobwa aheruka gusohoka yo muri cleaning. Hariho n'iyindi yitwa delivery scooter bajya batwara tujya balivrana tujya tukinga electric, n'abakobwa barabakira, ariko babakira bakeye nko mu bantu 20 hajamwo n'abakobwa batanu, kuko ico bita kota z'abakobwa Dubai ziba zizinje cyane. Ntibiba vyoroshe kurokita abakobwa sico kimwe n'abahungu. Kubijyanye n'ama assurance bimeze gutariya abantu bose mwarungitse murabona ko ikijyanye na assurance hariya kiriko kirakurikizwa. Ama company menshi hari igihe atakurikiza, mugabo assurance is Dubai abantu babitahure ziba ziri kubiri. Hari abakoresha benshi birengagiza agakora nka assurance yo ku kazi, mu gihe umuntu ariko arakora ico yoba cose ikibazo coberaho akaba ari couvert samples. Mugabo hagera ko umuntu avyuka yumva babara mu nda yarari muhira agiye kwa muganga ugasanga amahera bamurihiye ariko barazogomba kuyamukata. Ivyo mwana kuba utavuganye nawe twebwe tuca tubangira abwiye ati no amahera ntushobora kuyabakata kubera ko assurance maladie iri mu byo begizijwa guhabwa. Ariko mu ma eta yo muri UAE yo muri Emirate Arabic uko arindwi ayandi ma state yose ni obligatoire yuko umukozi arihira niyo health insurance umukoresha ruhira umukozi. Mugabo Dubai ni free, abigira bishatse nta tegeko ribimwo oblige riba rihari. Ari abakoresha rero aca yikika muri ako kantu avuze ati mfise licence ya Dubai, simfise nk'iya Sharjah canke ya Jumane canke Rasarkaima canke Marquin, izo ni eta zitandukanye zo muri Emirate Arabic. Ati iyi ndayihojeje, mugabo jewe kubera yuko mba nabishize muri rya clause tuba dufitanye ategerezwa. Ivyo ni ibintu byose nkuko wari ubivuze, umuntu agenda agira experience, ubonye ataha abyara ubu yaracenze uko mugabo ubukurikira akanegeza kugashiramo kugira ngo akumve. Ariko iciza c'abantu bi Dubai iyo wamuhaye abantu bazima abakozi bamukorekera amabaga canke iwacu ubibabwiye ibintu baca babikorera ko akavuga ati nta kibazo. Ikibi nuko hobura umuntu avuganira uwo muntu, ari naho jibo mvuganira je nta nabarungitse, ugasanga umuntu arambye ati ndi mu kibazo kiniki canke nkamukura nkamushira hanze kandi atari je nabarungitse kubera ibibazo abafise. Ukabona company ni imwe yari yuguruye nk'umwaka umwe canke bace bayugara ntibayirinovere lisansi, umuntu bahaye visa aciye aja mw'ibarabara abo umuntu bose akabafasha. Nuko uriko urabitubwira tugomba duse n'abasozera. Umuntu yifuza kwitura Holy Travel bigenda gute? Umuntu yifuza kwitura Holy Travel aza
uwa mbere na mbere aza kuri biro zacu zirahari i Bujumbura muri meri Hotel de Ville y'inzu ikoreramwo gouverneur biro nimero 12 aho iminsi yose twama turiko turakira abantu baze kubwinshama mu Rumonge turafise aho dukorera station Kikwete kuri etage bita kwa Nyama Leonidas aho haba hari Igitega imbere yo ku Ngoma bar kuri etage kwa Koja iruhande ya Canal Plus abantu baramaze kwamenyera bahiture abegereye mwizo ntara bientôt tuzobashirira no muri muyingana Ngozi kugira ngo tworohereza abatwitura hanyuma hari abari hanze benshi dufasha nk'ubu turamaze kurungika abantu benshi bavuye muri Kenya Zambia Mozambique Uganda mu Rwanda abo bose aratwandikira message akavuga ati aha kuri za nimero zacu z'akazi mwakagenda straight to the point kuko tuba dufite ama message menshi uje ukatwandikira je ndahana nifuza ibyo kuja nuko umuntu arakwishura akakwereka tubuzi buhari n'ubu ibisabwa n'ibi amafaranga bigutwara ni kora procedure uva aho hantu muri ico gihugu canga ariko tubobrija bose gucanga kuko kenshi hari igihe ama aeroport abagorana ati kweri ko turira indege iwanyu ugiye ngaho ku kazi kenshi baca baza ngaho bakurira ku kibuga c'indege bakagenda ni benshi abari nkozana cane muri Kenya na Zambia tumaze kurunka abantu benshi baba bavuye abati je na Afija ya ndabona ntibikwiye ivyo ndonka canke South Africa ekanje ngaha bakacanga bagenda babafashije kuri telefone mu kuvugana ndaza gushaka ama nimero ari active ashobora ko abantu bashobora gucako kuri WhatsApp umuntu bakandika message bakishura umuntu yokora gute kugira ngo ntahendwe na ryasigaye ari abanyoni biyitira Holy Travel udahendwa bien sûr no kuza nuko abantu benshi baravyiyitirira ngo ririshira hamwe ngo ririko ngo rirarokita kuri Facebook ngo aturungikira amahera ngo kuri rimikashi ivyo ntibibaho umuntu wese amaze yiyangaja n'uburi hanze turamubwira ati none naho wowe uri hanze nuvize umuntu wiwanyu yoba ari ngaha muri izi ntara hasi dufise biro rungi ko umuntu ashike amenye ukuri wiyangaje mu bintu uzi neza urumva ati ivyo byo kurungika amahera nta muntu numwe dusaba amahera ya audience arabibaza ngo kugira ngo twumvirize umuntu musaba nta mahera dusaba twebwe tukwereka ibikenewe kugira ngo ushobore gushika bamenyere kushika kubona umwana n'umuntu amaso mu yandi abakozi ba Holy Travel bose baba bambaye ama uniforme nko kujya mwayabo bambaye ama uniforme bari ngaho ku biro bashike ku mabiro yacu bareke guhendwa n'abantu bo kuri Facebook ngo tuko turarokita ngo twaka amahera yo kugira ngo tubandike yasiki abari ku kivi bari hari yaba barungisha Holy Travel n'abandi barungiswe bagiye yukundi yego mubabwira iki gusoze abo abantu bari hari yaba abo twarungitse yaba abarungitswe n'abandi ababwira yuko ni courage umeze neza d'accord bashingira intahe iyo bagiye baca uko byagenze uwo uri mu bibazo amenya ati mbe amategeko andekurira iki ntibahure n'ibibazo nibaza yuko bientôt voyage nzogira ndategura kuzogenda kuvizita abantu batari bake benshi umuntu akaba briefinga naho mora ndunka y'abantu ukababwira ata nimba hari ikibazo ubu ndiko ndategura kugira ama group y'abantu bose twarungitse ni benshi cyane tumaze kurungika donc ama group yaba hakaba hari company ni abandi muri group yabo kuburyo habonetse n'ikibazo ushobora kubishura muri message nkababwira tamporize ikikogwe uko kuko abantu ntibaba bagiriye rimwe ubu hariho company ushobora gusanga warungitsemo abantu amajana uwagiye ubwa mbere n'ubugiye ejo ntibaba bari basangiye ibibazo challenge bahura nazo hari uwaba yaramaze kumenyera avuga ati mumenyereza mumenye yuko muri mu mahanga muri kwihanga muri guhasoringa mufashanye mukundane mugire objectif yo kugaruka ngaha yo gufasha imiryango yanyu mwasize ngaha urumva hama murangire n'abandi inzira nziza zishoboka ibibazo mba mubibone biba bitandukanye amakampani aratandukanye bivana ni company wagiyemo iyitameze neza umuntu amakuru ati buriya inyuma y'iki gihe bashobora kuzomovinga nkava ngaha nkaja ariko ubikore mu mategeko bamenye yuko bagomba kwandika cyo bita cancellation letter bakayironka imbere yuko uva mu company uja mu yindi
ukamenyesha no muri reb kugira ngo umukoresha ntahave akwitanga ngo gushire mu kintu bita absconding. Absconding ni kibi cyane, urumva ubu buri bloke nta nakandi kazi woronka, ikintu kiba gisigaye no gutahanwa gusa. Uti iyo bishitse umuntu ntibumvikana n'umukoresha, uburyo bwiza nibwo kwandika, tubwire bigenda gute? Uburyo bwiza nuko muri contrat baba bafise wa labor contract biba birimwo yuko iyo ushatse kuvamwo kwanira iyo konti urandikira umukoresha niburi ukwezi ava, ukamubwira ati kubera ABCD sinkishoboye kubandanya naniwe mu kwezi kuza itariki niyi ndashaka kuzokansoringa y'amasezerano twari dufitaniye. Iyo kopi ikacija no muri labor code. Muri ico gihe umukoresha naho yoshaka kukwitanga ngo agushire muri absconding, asanga muri labor nka ministère du travail warashizeyo ko ushaka gukansoringa kandi n'uburenganzira bwawe waramaze probation period bari nk'amezi 6, hari n'abagira 3 canke 2. Aho ubu uri mu mategeko, ahubwo ico baca bagusabira kuguha ca kintu citwa cancellation letter. Ico naco nuko umenya neza ivyo bintu ntuzobikora udafise ahandi hantu ugiye, kuko baguhaye ico bita cancellation letter ufise imisi 21 gusa yo kuba ubutaka bw'Dubai, canke na utahe canke uronka kandi kazi uwundi muntu boss agukorera ivyangombwa. Rero bisaba yuko mu kwiyangaje mu kuvuga ko ugiye gukansoringa, mu kuvuga ko ako kazi ugaheba wamaze kuronka yindi plan B ya kandi kazi ugiyemo, baguhe iyo cancellation letter utangura application y'ibindi vyangombwa ngaho, kuko niyo harenga izo 21 jours wamaze gukansoringa uhuye na immigration police kabiheze uca mu gasho hama bakakuzana uko wari umeze. Nimba wari wambaye ikamba mbiri n'ikabutura niko bazogutegera kuri ayo buto, niko bimeze. Ivyo abantu bagomba kubitahura. Rero hari ibintu byinshi utakora kugihari. Ikindi kintu mbwira n'abantu baje Dubai, bishika ku muntu usanga atantumbera afise, ntuje Dubai ngo kubera ko umugenzi wawe yagiyeyo, ntuje Dubai kubera yuko ntuje mu mahanga kubera ko wumva n'abandi bagenda. Oya, genda kubera ufise gahunda, kubera ufise objectif, kubera uzi ati ngiye kuri target iyi niyi. Mushobora kuba mukorana muri ahantu hamwe target atari zimwe, nico gituma usanga no gufanyikiwa ico bavuga nka réussite usanga ziba zitandukana, kubera ko hari uvuga ati jewe n'aya magorwa nobamwe ngiye kuba mu magorwa ndayihanganiye kubera nshaka kuronka iki kintu. Inyuma hari n'ubundi avuga ati kubera yuko mu Burundi atakaze nari mfise n'ubundi abavyeyi bakaba bafise amahera reka nigire Dubai. Ubu arashobora kugira ikibazo kubera nta objectif afise, ashitseyo akantu gatoyi hamuhabuye ubushuhe iki ibintu byinshi, challenge ni nyinshi, usanga ata resistance afise. Rero mu mahanga abantu bumve yuko atari hataryoshe, agende y'umuntu azi ko afise avuga ati je ngiye kuronderera aha ninaronka iki nkeneye zocangaruka nzaba ndiko ndakora iki kandi ugire na plan y'ivyo ugomba gukora ngaha mu Burundi. Kuko niho hakenewe kuba, niho hakenewe ibintu byinshi nitwe tuzokubaka. Abo nyene baja hanze, abo ba diaspora bashasha nibo bazokubaka ico gihugu, nta bandi ni twebwe nyene. Nibo bazokwatractinga n'abandi banyamitahe bo hanze benshi avuga ati je naragiye hariya naragize contact naragize connection n'umuntu uvuga ko dukorana investisa muri ibi tubikorane muhiri wacu birakunda. Ugiye target zana amahera wewe jewe naho mfise afise umugambi uri rentable bawukorere mu Burundi. Bientôt uzobona amazine iyo abantu babonye hanze avuga ati izine bivyokorerwa mu Burundi wacu navyo dukora baravyentora, ifuko ndabikora ngaho ndabiproduce. Uburyo burahari, umuntu mwahuye nk'uko nyene mashobora gukorana umugambi ukaja mu nzu. Urumva rero nukwaguka mu mutwe kuja hanze si kugenda kuronka utwo dufaranga duke gusa, no kwiga kwaguka mu mutwe, kureba abandi bagenzi, izindi nshuti zo hanze, kwiga ivyo wokorera ngaha mu gihugu iwanyu bisanzwe bikorwa hariya habitariho ibintu nk'ivyo. Uriko murabitubwira, hari n'abakunze kuvuga ngo hari abarundi ngo bashika hariya ngo bagaca aba esclave. Vy'ukuri hari abarundi baba esclave muri Dubai? Je sinavyibaza kubera nico gihugu ca mbere twubahiriza amategeko. Ubu bikoze yoba yinyegeza
hariho nk'ibintu abantu bakunda kuvangira ngo nuko nko kubaka passport par exemple abaposti benshi barabikora kandi ubisiguye urabyumva kuko iyo umuntu aguhaye icyo carte de résidence ID akaba byaguhaye na passport yawe umwanya wari wose wo kwigira hariho hose nta ruhusha usaba urumva rero imagine nk'umuntu yakuzanye aragira nk'aya mahera tuba dusaba abari make cyane par rapport yayo baba bariha nabo nyine muri ministère du travail kugira ngo umuntu aronke iyo ID résidence donc baca bafata passport akakubwira ati ugiye akora nzoyiguha mugabo fata iyo karanga muntu hariyo iyo ID niyikora ibintu byose ugasanga umuntu baramufatiye passport ivyo biri mu bantu benshi naho baza abantu bari Dubai mugabo anytime uyikeneye ubifise ko access ni bya bindi byo kwishira muri biro kugira ngo ejo ntuzobe aho wogiye ku kazi watekeye wigiriye ntamenye na kimwe kuko nta muntu azogufata ufise iyo residence ufise na passport ejo wosanga wikurikiye ahandi canke naho wagiye mu yindi company baravyumva usanga niriko urakora nico gituma usanga abantu baza kubashira ko bya bindi vya abscond iyo yakubuze atunaramubuze amategeko arabibarekuriye hari cyangwa ikintu tuvuga tutavuze ganya ko wamuyobozi je nibaza ko byinshi twabivuze ariko cyanyuma nuko umuntu yobabwira ati bagane muri Holy Travel tubereke n'utagufise atagira gende canke yibaza yuko ibyo tuvuga biki ashike kuri biro bamusigurire azobona ubudasa hagati yacu kuko nk'ubu abantu benshi ndazi ko badushingira intara abandi nabo bavuga bazoba bacafuza canke kuriya ni baba agent baba ari hari avuga ati jenzo aha mvuko mvuga ntibaje ngaha mu Burundi rungika amahera hariye mugabo hari ibibazo byinshi nibaza ko abantu bamaze kubibona kuvyibonera ko benshi batandukanye rero abantu babandanye batwitura ku mabiro yacu badukontakte ama promotion arabandanye twandanye tubafasha tubatunganiriza nkuko vyama nuko reka tubashimire mwese mwahevye buri mwo murabana natwe utambura umugaza amasero nagwaze ko mara mutero garukundo birakunda yuko ushobora gutera imbere ufa kufise ishaka imbono hama ugaba wifuza kubukora reka dushimire Holy Travel dushimire abarundi bose bari Dubai reka nabandi bakarangura ibikorwa vyabo ngaha uburundi bwecu buzokubakwa namwe bwe nyene natwebwe twasigaye ngaha kuri mikoro jewe nyene juste gale ekeje for more sa nyuma kamera mwita umusaza nawe ati bye bye to la vista ula ushlo mushlo hushla none